Yesu ahabwa icubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Turashimiye Imana muri iki gitondo iduhaye umwanya wo kuba imbere yayo, kandi dushimira n'abarongozi bampaye uwo mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana duhagararako mu gusenga. Yesu ashimwe. Dusome hariya mu gitabo c'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka mu gice ca 17. Luka 17 umurongo wa 5. Ukwizera kwacu kurahamye pe, gushinzwe kw'ijambo ry'Imana yacu, ntaco dutinya dushikame gusa, twabonye ubuhungiro muri Yesu. Luka 17 umurongo wa 5 ni isengesho ryo muri kino gitondo hamwe n'ayandi masengesho tuja gukora. Havuga ngo kandi za ntumwa zibwira umwami Yesu ziti nutwongere ukwizera. Yesu ashimwe. Kandi za ntumwa zibwira umwami Yesu ngo iki? Ngo iki hariya? Nutwongere ukwizera. Isengesho ryiza ryo muri kano gatondo, iki gisabisho casabwe n'izi ntumwa, kuko na wewe urakeneye kongera ukwizera. Kwizera ntikongera mu buryo bw'ibiro, mu buryo bw'amaritiro, ariko kurakura. Umuntu agenda arakura mu kwizera uko ahura n'ibintu n'ibibazo n'umugisha, aragenda arakura mu kwizera. Ariko kandi hariho n'ibindi bishobora kugenda bigabanya ukwizera. Umaze iminsi hano wumva ijambo ry'Imana kandi uranezerewe, urumva amahoro, ariko ushobora gushika imuhira ugishitse ukacubona rero ibintu bica bigabanya kwa kwizera, ugasanga ibyo wasize utunganije hariho ivyononekaye, ugasanga uwo wasize imuhira hari ahatifashe neza, ugasanga ibyawe ntibishishikara bigenda neza, ugasanga rero kwa kwizera kuragiye kuragabanutse, uribagiwe na ya migisha waronkera hano ibubanza. Imana idufashe. Izi ntumwa zasabye iri jambo ry'ukwizera ngo ryongererezwe, hariho igituma naho nyene zabisabye. Uravye umurongo wa mbere, reka dusome uwo murongo wa mbere nyene 17 umurongo wa mbere gushika ku wa 4. Havuga ngo kandi abwira abigishwa biwe ati ibisitaza abantu ntibizobura kuza, ariko bizana azobona ibara. Ivyoba vyiza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa mu kiyaga, hako sitaza n'umwe muri aba bato. 3, mwirinde mugenzi wawe niyakora icaha umuhanure, niyihana umuharire, kandi niyakugirira nabi indwi ku munsi umwe agahinduka ibiheta-ngabo ndwi akubwira ati ndihanye, uzugire gute? Uzubimuharire. Yesu ashimwe. Aha intumwa zarasabye iri jambo ry'ukongereza ukwizera, zihejeje kumva aya majambo y'Imana. Aya majambo Yesu yavuze ubwa mbere, aravuga ngo kubisitaza ingene bitazobura kuba, ariko uzana igitsitaza niwe azobona ibara. Haba
icigwa yuko umuntu akwiye kwirinda ntabe igitsitaza c'abandi. Umukristo akirinda ntabe igitsitaza, ntashire ibitsitaza imbere y'abandi. Iryo jambo riragoye kandi Yesu yavuze ati ntibizobura kuza. Hari aho usanga rero hari ibitsitaza mu miryango, niho bihera ko Satani mu gukora kugira ngo arondere ishengero ahera mu miryango. Imiryango igahura n'ibibazo, umugabo agatsitaza umugore, umugore agatsitaza umugabo, kandi n'abana bagatsitaza abavyeyi, abavyeyi nabo bagatsitaza abana. None umugabo n'umugore iyo bariko baratata batukana, mbega abana ntibatsitara? Mbega umugabo akubise umugore, mbega abana ntibatsitara? Niyo umugore atutse umugabo wiwe, ariko kandi hariho n'abagore bakomeye bashobora kubita abagabo babo. Abana rero baratsitara, bikaca bituma hari ico kibazo mu rugo, mu muryango hariho ibitsitaza. Iyo habaye ikibazo kibi, ni ukuvuga ngo birakwiye rero yuko umuntu w'Imana no mu rugo yirinda ntabe igitsitaza. Wirinde ntiyagire utsitaza. Niyo wasubira inyuma ntuzotsitaze abana, ntutsitaze umugabo wawe, ntutsitaze umugore wawe. Ariko kandi no mu mihana, aha mwebwe mumaze iminsi muri hano, ariko hari abandi nabo bari hariya, ubusinda biza irima uko riri hariya, ariko ngira ngo no mu myonga canke ahantu hari amazi bariko bararima banirima nk'imbuto imboga n'ibindi. Aho rero bashobora gusanga yakweza isemo, yakweza akavuga keya agashiriwe, agakwega iwawe, ugasanga inzira yayihinduye yinjiye. Hari ahantu uriko uragenda harya mu mayira, ugasanga utuyira tumwe kagenda kanyuranye, ariko kare hari hagororotse. Mbega aho sigitsitaza. None niyo wasanga bagize uko bakweza iyo semo ntitsitara, none woca ubigenza gute? Imana itubabarire kandi turinde ibitsitaza, tube hejuru yavyo, ntibizobura kuza, ariko itwigishe ingene twifata muri ivyo bihe. Arabarira rero kuri ivyo bitsitaza, barumva rero ico kirinjiye. Igikurikira arongera ababarira ati mugenzi wawe niyakora icaha ugire gute? Umuhanure. Umuhanure. Niryo rirakomeye, kuko kwemera kugenda ugahanura umuntu, haraho ntawe uzi ingene aca yifata, ntawe uzi ingene aca kwishura, ntawe uzi ingene azobikora, ntawe uzi ingene ataca gushira akwanika. Ariko Bibiliya ivuga ngo umuhanure, hanyuma kandi ngo yihanye umuharire. Hariho rero guhanura, hariho kwihana, hariho guharira. Kandi ikindi igira gatatu, mugenzi wawe nawe niyagukoshereza, niyakugirira nabi, niyakugirira nabi umuharire. Ayo majambo rero amaze kuvugwa, baca bavuga bati twongere ukwizera. Guharira ntivyoroshe, gutanga imbabazi ntivyoroshe, kandi no gusaba imbabazi ntivyoroshe. Hari n'ugira ngo agize asavye imbabazi, ubundi nawe agaca mwishura ati nta kibazo, ariko kuvuga ngo ndaguhariye kiragoye. Imana itugirire neza. Mu kanwa kawe umenyere uti ndaguhariye, kandi umenyere gusaba iki? Imbabazi. Arababarira rero, aca ababarira guharira. Rero hariho ibimenyetso bishobora kugaragaza ahantu kwizera kwagabanutse, canke bishobora kugabanya ukwizera. Icambere, hariho kugira umutima udaharira. Umuntu adaharira, Imana itubabarire. Umukristo arashobora kuba adaharira, umuntu w'Imana akaba adaharira, ariko Bibiliya nayo iravuga iyo udaharira
mu butumwa bwiza ubwo bwanditswe na Matayo mu gice ca 6 Bibiliya iratubarira amajambo Yesu yavuze igihe ariko arigisha gusenga. Hari amajambo y'umurongo wa 14 hava ngo nimwaharira abantu ibyaha byabo na so mw'ijuru azobaharira namwe, ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo na so wo nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Urumva guharira rero ni inyungu kuri wewe, gutanga imbabazi ni inyungu kuri wewe, kuko nawe uraharirwa, nawe uzoharirwa. Iyo rero mu mutima umaze kumva yuko utagiharira, udashobora guharira, mu gihe wumva ko udashobora guharira umugabo wawe nawe yakugiriye nabi, udashobora guharira umugore wawe, udashobora guharira na mugenzi wawe mukorana ibikorwa by'Imana, muririmbana, musengana, mukora ibikorwa hamwe, mugira inama hamwe, ukumva udashobora guharira uwo muvugana musangiye kuvuga ubutumwa ukaba udashobora kumuharira, aba ari ikibazo kuri wewe, kuko nawe ntiwoshobora guharira. Ariko uca umenya yuko ukwizera kuca gutera kugabanuka. Uko umuntu akomandaza umutima wo kudaharira, niko ukwizera nako ugenda kuragabanuka, ntigukura. Intumwa ziramubwira ngo twongere iki? Ukwizera. Ahandi naho iyo uhuye n'ibibazo, aho kuraba Yesu hari ibintu uja kurondera. Petero igihe yabarira Yesu yarabasanze mu mazi batamijwe n'umuyaga, hanyuma Yesu bagize ubwoba, Yesu abasanze ari bagendera hejuru ku mazi, aca arababaragira ubwoba, aca barati ni jewe, nimureke gutinya. Hanyuma rero Petero ati asangwa ari wewe mbarira nze. Yesu aramubara ati ntuze. Petero aruruka agendera ku mazi, kuko yariko arahanga amaso Yesu, araba Yesu. Hanyuma rero mugabo aca atangura kuraba ijya nino, arabona ibintu bimurengeye, arabona ingene amazi ariko araduga, arabona imipfunda, aca agira ubwoba kubera ibintu bigukikije, ibibazo, ingorane zawe wagiye uracamwo. Ntiwaravye Yesu, waravye ivyo bintu nyenonera kwigwanirira, ukwizera kwawe kwaragabanutse. Uyu munsi wongeze ukwizera. Yesu awugiriye neza, wongeze ukwizera. Wararusha mu bikorwa, umuntu araruha, natwe bwakoze Imana mu bikorwa hari ibishobora kurusha, ariko iyo habaye ukuruha, icyo ukora usubira ugasaba Imana ikakongera ukwizera, ugasubira ukabandanya, kuko uko umuntu akora niko aruha. Turaja kuhabona hamwe ingene byagenze kuri bamwe bamwe. Hanyuma rero kandi aho bibaye uko, hariho rero n'uwundi yahuye n'ikibazo, aratumbera abantu batangura guharira. Reka tuje duhasomaho hariya muri Mariko 9 igice ca 9 umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko mu gice ca 9 umurongo wa 16. Ndazi y'amajambo ngo Yesu akiza umuhungu agwaye intandara. Bariko umurongo wa 14 bariko barashikira abigishwa, babona ishengero ryinshi ribaguje n'abanyabwenge b'ivyanditswe baharira nabo. Aha rero turabona hari abantu bariko baraharira. Uguharira rero kwamaho uwo mwanya ishengero ryose rimurabutswe, riratangara rwose, barirukanga baramusanganira, baramuramutsa, arababaza ati mwariko murabahaririza ibiki? Umwe muri iryo shengero aramwishura ati mwigisha, nari nakuzaniye umwana wanje,
yinjiyemo n'impwemu y'ikiragi, aho imufatiye hose imutura hasi, akabimba ifuro, akaryegenya amenyo, akagenda ashira umunywera. Mbarira abigishwa bawe ngo bayisende, igira gute? Irabananira. Arabishura ati yemwe ab'iki gihe mutizera, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire. Aha turabona impari zahabaye. Ega hatanguye kuba impari, none abadayimoni bohunga. Iyo hamaze kuba impari, iyo hamaze kuba guharira, gusubiranamwo, bamwe bakabaza, n'abanyabwenge b'ivyanditswe nabo nyene barabaza, abigishwa bararengerwa. Imana idutabare. Hanyuma rero iza mpwemu zarase kugenda. Ico naco ni ikibazo, aho kwizera kuragabanuka. Erega n'umukozi w'Imana no kwizera agiye kugabanuka, none usenze bikanka, mbere ntibyogabanuka. Kubera iki? Duhura n'impari nyinshi, duhura n'ibibazo vyinshi, n'inzitizi nyinshi, ariko kandi na nyene kwizera yaje azanye impari. Hanyuma rero Yesu arababaza, baramubarira ingene vyagenze. Wa wundi araza aramuzana, aramubaza ingene vyagenze, ariko kandi mu kubarira yo kubarira Yesu, urabona uwamuze, kuko ari aho umuntu kenshi ari umuntu ashira kururiya, ubundi agashira kururiya, ariko ikibazo tuca tubona cagarutse kuri wa wundi. Uno yarazanye umuntu wenyene, ikibazo yagize yabuze ukwizera, kuko Bibiliya iravuga ngo 23 Yesu aramwishura atuvuze ngo 22 kenshi cane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko nawe ari ico boshobora tugirira akagongo. Nawe nyene urabona kuza ngo azanye umuntu agwaye, kira ngo nawe ari ico boshobora. None gukekeranya, nimba we tukekeranya biragaragara uti ndaja gukira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Wewe uze ari ibibazo byawe, si indwara gusa, ariko na bya bitsitaza byo mu rugo, na bya bitsitaza byo mu bana, na bya bitsitaza by'ababanyi hariya mu kibana, n'ibyo mu bikorwa ukora iminsi yose, ubizanire. Yesu arakugirira neza kandi arakongera n'ukwizera. Yesu aramubwira ati uvuze ngo namba wobishobora, erega byose bishobokera uwizeye. Se w'umwana acaturika ati ndizeye, fasha kutizera kwanje. Yesu ashimwe. Yesu afasha kutizera kwacu, gushishikare gukura. Uyu munsi ndakwifuriza gukura mu buryo bwo kwizera. Hari ibindi bibuza bigabanya ukwizera, imyidodombo. Abantu baguma bidodomba kuko niwe agira ati nazanye umwana wanje ntiyakize, ariko si twebwe dukiza, ni Yesu akiza kugukwizera kwawe. Yesu ashimwe. Hanyuma rero habaho ukwidodomba. Imyidodombo irabamira Abisirayeli mu rugendo ruja i Kanani, nguko natwe twumvise turiko turaja mu ijuru. Abisirayeli mu kintu cabagoye cane, ivyo basaba byose basaba mu myidodombo. Imana iharire umuntu wese yamara imyidodombo, ari mu buzima bwo kwidodomba. Hanyuma rero hariho hakaba ibitsitaza by'imyidodombo, ariko rero dushishikare kongera ukwizera. Hariho rero kugira ngo ukwizera kongerekane, ibanga rikomeye. Mbega none wobaza uti ukwizera kwanje kukura gute? Mbega urifuza ukwizera kwawe gukura? Yesu ashimwe. Hanyuma rero Bibiliya iravuga icya mbere ni ijambo ry'Imana. Ugomba yuko ukwizera kwawe gukura, ijambo ry'Imana uribwira imfungurwa yawe ya minsi yose. Ico ni icya mbere kurimenya. Igira kabiri kwamuririmbura. Ikigira gatatu kurishira mu ngiro. Iyo usomye ijambo ry'Imana uribaza, mbega rimbwiye iki? Hanyuma mbega rimbujije iki? Ico rikubujije tukireka.
ucugenda rero wibungira nka bamwe yagira ati genda wiriyengenga ntwaye amabanga y'Imana. Hari ijambo ry'Imana rimbarira icyo rimbuza n'icyo gukora. Icyo gihe Bibiliya iravuga ni Yosuwa igihe yaragiye gukora atanguye ibikorwa, Imana yaramubwira ati aya majambo ibiri muri iki gitabo uzubirimbure ku murango no mw'ijoro n'ibyawe bizogenda neza. Azokamba byitondera. Ndakwifuje kwitondera ijambo ry'Imana, niho ukwizera kwawe gukura. Hanyuma kandi uko usoma ijambo niko wongera ugasenga Imana. Uko usenga rero Imana ishishikara kukukuza ukumvira ijambo. Hanyuma ukamumenye uti ivyizigiro vyanje biri muri Yesu. Ikindi wirinde kugenda urasitaza abantu, wirinde ibisitaza, hanyuma ugenda uraharira. Hanyuma kandi icanyuma kugira ngo kwizera kwawe gukure nuko ugira intambuko yerekana ko wizeye. Icyo gihe Imana nayo Yesu nawe arakora. Mariko turangirize muri kiriya gice cya Mariko igice cya 5 abariho turangiriza tuce dusenga Imana. Bibiliya iravuga hariya ku murongo wa 22, haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro, amubonye mwitembagaza imbere aramwinginga cyane atakana kanje k'agakobwa kari ku mviro, ndakwinginze nuze se umurambike kw'ibiganza akire. Aragenda ajana nawe, ishengero ryinshi riramukurikira, kandi umugore agwaye ubutinyanga yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu vyiwe byose, abitanga kw'ingemu, ntihagira ico bamumarira, mbere rushiriza kugwara. Yumvise ibya Yesu araza aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Yesu ashimwe. Hano turabona imiryango ibiri yatabawe. Iyo miryango ibiri mu gutabagwa hariho ubwa mbere uyu mukuru w'isinagogi ingene yagiye akegera Yesu aramubarira ati ndagwaje none rero nuze. Urabona hariho yari afise uburyo bwo gushikira Yesu, byari byoroshe. Aramushikira aramubarira, kandi amubarira neza ati nuze tujane iwanje umukoreko. Kandi cumva ko uyo muntu yaba n'ahantu hezaga. Hariho umuntu atemera kuja niwe, ariko kandi ku bakozi b'Imana, ku bantu b'Imana aho hose uraja. Yesu rero afasha bose. Hanyuma rero uyo aramubwira ngo agende. Yesu aratanga urugendo. Hanyuma uwundi nawe byari bigoye ko amushikirira, naho yasaba byari bigoye, kuko uburyo yari agwaye ntibwamwemerera bijanye n'amategeko n'amabwirizwa y'icyo gihe yuko ashobora kugenda akamushikira akaja mu bantu. Hanyuma rero ariko aca yiyumvira ubwa mbere ikibazo yari yagize, ibyo byari byamuhereye ko yarababajwe n'ingemu yagenda aratanga, abogene yagenda kwivuza. Nk'uko nawewe ufise ikibazo uyu munsi, warirukanze uraja muri barumenyi, uraja mu bapfumu, uraja guhanuza abantu, ariko nagira ndakubarire Yesu wenyene uyu munsi arakwishura umusaba kuzo kwizera kwawe. Yesu ashimwe. Ukwizera kwawe kongere gukure, umuhanga amaso. Hanyuma rero wa mugore aragenda aca mu bandi, aca nigana mu bandi. None hajya mu isoko abantu bariko barabandana, nkajya bariko barurira amabisi, mubona hari uwamenye uriko arakora ku wundi. Oya, aca agenda nawe aca yirukanga ajamwo, baranigana. Ariko we rero ucumenye hariho Yesu, hariho uwo mugore
yamutwaye imuhiriwe. Hakaba rero n'igugu ry'abantu rigomba kuguma rimwumviriza. Muri abo hari abagomba kuba abagaburira, abandi bagomba kumutega amajambo. Bari uburyo bwinshi. Mugabo hari humwe, Yesu ashimwe, yagize ukwizera. Aho nababarijwe, aho nagorewe, aho bamvugiye, aho banyigije kure, ubu ngomba nanje kwegera, negera umwami Yesu azoshikana mu bandi. Yesu ashimwe. Hanyuma rero acagenda regera, aranigana, arabandana. Yesu ashimwe. Wewe agomba kugira gute? Gukira. Kwa kwizera rero gutangura gukura, aregera kuko abonye ko bishobotse aramukorako. Yesu ashimwe. Uwo none ntaba yarakira. Aha naha niyo bagira ukwizera, bagitangira kuvuga ijambo ry'Imana, ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka mu izina rya Yesu. Mwemwe araja gukora ibitangaza, wowe gukuza ukwizera. Bashobora guheza n'ukwisha guhamagara wamaze no kubohoka. Imana ikugirire neza. Hanyuma rero amaze gukira, Yesu rero aravyumva, arumva ko ubushobozi bumuvuyemo. Aha abakozi b'Imana barabizi, iyo umaze umwanya uriko urasenda abadayimoni ingene bimera, urumva ko ugize inyota, urumva kurushe kuko wahuye n'ibibazo. Si ivyo gusa, iyo umaze umwanya munini uriko urafasha abantu, hari abantu baremerewe bagowe bafise ibibazo. Nico gituma bafasha n'abakozi b'Imana mukabona atashe, mugirire neza mwicanywa kuko haryavuye mu rugamba. Yesu ashimwe. Hanyuma rero Yesu arumva ko inkomezi zimuvuyemo, ziramuvamo, arumva ko hari ikintu gihindutse, arahindukira. Harunkozeko. Abantu rero Imana itubabarire kuko turakunda kuvuga tugatangura gusigura, twagira gute? Imana itubabarire. Abantu rero bati none wewe mwana, urabona abantu bakubana, wovuga ngo ninde nkozeko? Abo bose bariko baragukorako. Nagira ndakubarire, abo bariko baramubanda gusa, ariko hariho umwe yari afise ukwizera. Yesu ashimwe. Uyo nyene Yesu aramwumva, aravuga ati harunkozeko. Wa mugore arakira, arumva ko bihindutse, aragira ubwoba, aca atangura rero guhinda umushitsi, aca arabivuga ingene vyagenze. Yesu babandi bose baca batangara. Hanyuma rero aca arongera ati genda amahoro. Yesu ashimwe. Iyo ukwizera kumaze gukura, iyo ukwizera kuje, ugenda amahoro naho bibibazo. Urabona cagihe abatasi batanga raporo, bamwe baraza, bamwe 10 bavuga bati hari bigatanya vyotumira. Hanyuma rero babiri gusa, Yosuwa na Kalebu bati tuzokwinjira bihimbaye, tuzorya bwa mitsima. Abantu 10 ku bantu bangahe? 2. Ariko abo babiri kubera ukwizera kwabo, erega abo bantu batanga raporo bari baje bikoreye iminzagaza baremerewe. None kumara iminsi 40 uriko uragenda mu gihugu ugitembera, ugaca hirya no hino, ukamura ivyamwa vyaho, ukagenda uvyikora ukabishikana, woca uvuga ngo ntibizoshoboka. Ukwizera rero kurahera. Ariko abo babiri bimaze kubuko, nasomye amajambo, Mose arumviriza. None ubwo rubanza buruca gute? Babwiriza bagenzanje, hariho 10 bavuga bati ntibizoshoboka, hariho 2 bavuga ati birashoboka. Hanyuma rero ariko Mose aca aravuga ati ubu nyene haguruka tugende twinjire. Yesu ashimwe. Arerekana uburongozi buri mu kwizera. Hanyuma rero reka tugaruke kuri wa wundi, wa mugore rero arabwirwa ngo genda amahoro ukiri icago cawe. Yesu ashimwe. Erega nticagarutse, arakira. Ariko kandi
urugendo rwarabandanije, haza abandi, wa wundi nawe aratwaye Yesu imuhiriwe, bariteze ko Yesu aza, yabyemeye. Mugabo aje abona izindi ntumwa, ati wa mwana arashikanye. Urabona abantu rero ingene bigoye, aho bavuze gusa bataracikanye gusa, mugabo bari umwami aze bati ntusire kugora umwami nagumiyo. Urumva ibitsitaza bibuze ukwizera. Imana idufashe. Hanyuma rero ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu ntiyigeze ashira umutima kuri ayo majambo, mugabo aca abarira wa mukuru w'isinagogi Yayiro, aramubarira ati umviriza rero, wewe ntiwumva amajambo y'abantu. Muharabe 3:5, Mariko 5:3, Mariko 5 havuga ngo akivuga haza bavuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati wa mwana wawe aracikanye, uracagorira iki umwigisha? Aho bongeye ko akandi kiwabona ko burya rero inkuru ziragoye gutanga inkuru. Harabavuze ku nkuru, murabona inkuru ku binyamakuru, hariya mu marezo sosiyo, hariya mu ma YouTube, ugabe hajya birashobora kukuzimiza rwose. Urabona umuntu aho bavuze gusa bati aracikanye, umugabo yaciye wongera ko akandi ngo uracagorira iki umwigisha, ntusubire kumugora. Ni ukuvuga ngo umuntu arashobora kukumva inkuru, mugabo akaca agenda akongerako, uwundi akongerako, mu nyuma rero ukaca usanga biratugoye. Ivyo navyo biri mu bisitaza, kugenda ukuza inkuru. Yesu atubabarire. Hanyuma rero Yesu ngo ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, hanyuma rero abarira uwo mukuru w'isinagogi ati ntutinye, wizere gusa. Yamuriye ngo iki? Ntutinye ugire gute? Hariya ntutinye ugire gute? Wizere gusa. Ntimwumva amajambo baririmbyi bagenzanje, nimwumva amajambo y'abantu, nimwumva amajambo y'ibinyamakuru, nimwumva amajambo y'abononyi, nimwumva amajambo y'abansi b'ishengero, abansi ba Kristo, ariko ntimutinye, bandanye urugendo, wizere. Bandanye ukwizera, bakozi b'Imana, ntimwumvirize amajambo, ntimutinye izo nkuru ntimuzikurikirane, bandanye urugendo. Haleluya, bandanye urugendo, twizere gusa tuzoshika, twizere ishengero rizoshika, ntitugire ubwoba. Yesu ahabwa icubahiro. Aravuga ati ntutinye, arabandanya, baca bagenda barashika imuhira, abandi bararira. Abari kumwe na Yesu ntibarira, ariko abari barasigaye bo bararira. Ukabona uvuye kuri Yesu uzokwamana amarira, ukava kuri Yesu uzogira ingorane, uzokwamana amarira. Bo baguma barira. Hanyuma Yesu arababaza ikiriko kirakwiye kimukomeye induru. Umwana ntiyahwera yarasinziriye, baca batangura kumushinyagurira. Wana umuntu ashinyagurira n'umwami Yesu, baramushinyagurira. Hari abantu bagenda barashinyagurira abandi. Imana idufashe, Imana itubabarire. Bandanye urugendo, ukure mu kwizera. Dusaba Imana idukuze mu kwizera. Icyo gihe rero yaciye akiza wa mwana, aravyuka kandi bigenda neza, abantu barashima. Yesu ahabwa icubahiro. None baravuga ngo utwongere iki? Basenze gute? Utwongere ukwizera. Muri gitondo akwivye kongerwa ukwizera. Imana nye n'ubushobozi bwose, turagushimiye ingene uri Imana nziza, turagushima ko ari wewe wongera ukwizera, turagushima kugira uduhezagire muri ayo mwanya, ugadukuza mu kwizera, ukadukorera ibitangaza, ukatwishura. Turasabiye umwanya w'amasengesho Mana kugira gushikare kubana natwe, ubwiza bw'Imana utwikira ishengero ryawe n'abakozi bawe, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Umvirisa, Imana yacu yo mwijuru niyo kwizerwa. Imana yacu yo mwijuru ifise ububasha muri vyose. Tumvise amajambo atari make
amajambo yo kuturemesha, amajambo yo kuduhumuriza ngo twongerwe iki? Ninde yumva mu mutima ati mwami nyongera ukwizera? Gorora ikiganza cyawe ati mwami wanje nyongera ukwizera. Nimuze haguruka nimuze mushike hano tubashire mu biganza by'Imana. Umuntu wari wese yumva mu mutima wiwe ati Yesu ndi hano, nyongera. Haleluya, nyongera ukwizera. Ati nyongera ukwizera. Mubanguke mushike hano. Umviriza, Yesu arasemerera. Baravuga ngo erega mwami nutwongera ukwizera. Umuntu yumva. Amena. Umuntu yumva mu mutima wiwe ati ndakeneye kongerwa ukwizera. Nimubanguke, nimuze muce bugufi imbere y'ubwiza bw'Imana. Iyi Mana yacu twizeye niyo kwizigirwa, kandi icyo dusabye cyose imbere y'ubwiza bw'Imana, iyi Mana yacu yo mu ijuru irakidukorera kuko n'umuvyeyi. Imana yacu yamiseruka mu gihe icyo ari cyo cyose. Nimuze muce bugufi imbere y'ubwiza bw'Imana. Umuntu wari wese afise ikintu agomba kubwira umwami wiwe Yesu mu mutima, shika hano tugushyira mu biganza by'Imana. Hariya hose abaririmbira ca bugufi. Nimubareke binjire aho muri ico kibanza abaririmbyi baririmbiramo, bace bugufi imbere y'ubwiza bw'Imana. Umuntu wari we wese yumva ati mwami wanje ndaciye bugufi, nunyongere mwami wanje. Yesu ariteguye kugukorera ikintu icyo ari cyo cyose uri kuramusaba, ikintu cyose uri kuravugira imbere mu mutima wawe. Yesu ariteguye kukigukorera. Yesu yamaseruka mu mwanya wari wose, kandi igihe umuntu amwizigiye akarenguka imbere y'ubwiza bwiwe agasaba icyo ari cyo cyose, Yesu aragikora kuko n'umuvyeyi yamaseruka mu mwanya wari wose. Haba muri bya bindi by'ibibazo, haba muri bya bindi bituremera, haba muri bya bindi bigenda bitwizingirako, haba muri za ngorane z'uburyo butandukanye. Umva, Yesu araseruka muri kano kanya, yiteguye gukongera ukwizera. Fukama, ca bugufi aho nyene mugeze, umwami wawe Yesu Kristo aragusanga. Igikuru nikiri mu mutima, icyatumye uhaguruka imbere y'ubwiza bw'Imana, umwami wawe Yesu Kristo yakiboha. Mana data wa twese uri mu ijuru, uhabwe icubahiro n'ishimwe. Nagushimiye mwami, ijambo ryawe mwami litwibukije ukwizera. Abigishwa bavuze bati nutwongere ukwizera. Hari ibyari bibananiye, kandi yaravuze ati nukwizera kwanyu guke, hanyuma bati twongere ukwizera. Uhabwe icyubahiro n'ishimwe mwami. Abaje kuri wewe bose bagenda bamerewe neza, bakize. Wa mukenyezi agira ukwizera gukomeye, avuga ati naho nokora gusa ku buyonga bw'impuzu ziwe, kandi
kandi yaciye akira ubwo nyene, naho yagize ubwoba yumvise ko amukoze ko aca aremera ati ni jewe yakoze, kandi aca amubwira ati genda amahoro ukire rwose. Aba bantu baciye bugufi ijambo ryawe ribakoze ku mutima, bumvise ko bakeneye kandi kongerwa ukwizera, baraje kugira ngo ubongere ukwizera. Urabona umwe wese uko yaje, turabasengeye Mana yo mu ijuru ngo ubongere ukwizera, ukwizera kuzoba basisha guhagarara neza no mu gihe cy'amagerageza. Izina ryawe niribishimigwe, urakoze kubyumvise kandi kubikora, tubisenze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Kandi Mana yacu ugira neza, turagushimiye iri jambo ryo muri kino gitondo duhereye ko igikorane cy'uno munsi. Turagushimiye yuko ari wewe utanga ukwizera, kandi umuntu akwizeye uramutambutsa intambwe agashika kure. Aburahamu yarizeye yumvise ijwi ryawe, aragenda mu gihugu atari bwabona atari bwamenye, kandi yaharonkeye umugisha. Umuntu yakwizeye ntiyigera amaramara, yamabona ugutabarwa kuva kuri wewe, kuko hari ibizitaza byinshi, hariho amagerageza menshi, hari ibibazo byinshi duhura navyo munsi y'izuba. Iyo umuntu afise ukwizera ahanga amaso kuri wewe, akizera ko gutabarwa kuva kuri wewe kumushikako. None aba bantu bagize intambwe, baciye bugufi, bumvise yuko iryo jambo ari ryabo. Umwe wese yarimbuye ati ndakwiye kongerereza ukwizera kugira ngo nshobore guhangana n'ibyo tuzohura muri uru rugendo ruja mu ijuru. N'ubongerereze kwizera, ukureho gukekeranya, ukureho intege nke, ukureho ibyo basamaza byose, ariko ukwizera kwabo kongerekane Mwami, kuko umuntu amaze kwizera ararema kandi akaremesha n'abandi. Urakoze kuvyumvise ibi byose bariko baravuga Mwami, bakwaturira ati narabonye yuko kwizera kwanje kudashitse, kuko nahuye n'iki kirantsinda, nahuye n'iki kirantsitaza, nahuye n'iki kirantesha intumbero. Ivyo byose Mwami bariko barakwereka, n'ubabera inyishu, bagira ukwizera gushitse, bahagarare neza mu gakiza, kugira ngo bazobabona bose bavuga tujya n'umuntu w'Imana arafise ukwizera kubwo kwifata neza mu bibazo bibashikiye. Urakoze kuvyumvise, urakoze kubongerereza kwizera, urakoze kubatambutsa iyindi ntambwe Mwami. Nibahura n'ikibazo bacifatemwo neza, biboneke yuko bizera Imana kandi bizera inyinshi iva kuri iyo. Urakoze kuvyumvise, umwe wese Mwami ico ariko aragusaba ukimukomoreye, icubahiro n'ikibi cawe kubibakoreye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turacara imbere y'inyonga zawe Mana, turacagushimira Mwami nyenisi n'ijuru. Tunezerejwe Mana n'iri jambo ryawe, iri jambo tugaburiye twebwe ishengero ryawe Mana. Turagushimiye, wongera ukwizera umuntu wese, wongera ukwizera abakozi, wongera ukwizera rino shengero, mu izina rya Yesu. Turakwinginze Mana nguruhambaye, ibyaje ari nk'imisozi, ibyaje Mana nyenisi n'ijuru bimeze nk'ibitandara imbere y'ubwoko bwawe, byose nibikurweho. Haleluya, turagushimiye. Waravuze ngo nimwagira ukwizera ngo kungana n'agatete ka Sinapi, ngo muzoshinguza imisozi, imisozi ishinguka ibava imbere. Hari imisozi iri imbere y'ishengero, hari imisozi umwasi yazanye, mu izina rya Yesu yose turayimuye, turayimuje Mana, kubwira ijambo, iri jambo rivuga
kubw'ukwizera turagushimiye. Ujya mukenyezi yaragowe, yaramaze imyaka myinshi, imyaka ishika 12 yose yarasheshe utuntu twiwe twose, yaza yaramaze kuba mukene kubera icyo cyago cy'indwara, ariko ukwizera wamuhaye Mana niko kwatumye ashobora gukira icyago ciwe. Iri shengero ryawe Mana rirakeneye ukwizera. Umwe wese yizera ububasha n'ubushobozi bw'Imana, kuko we uri Imana ishobora byose, nta na kimwe kikunanira. Turasengeye umuntu wese yaje muri iki gikorane hano imbere y'Imana, umwongere ukwizera, bya bibazo bikomeye bitsindwe mu izina rya Yesu, imiryango yongere ibeho neza. Turagushimiye Mana, watuzanye hano Mana kugira ngo duhishurire ijambo ryawe, none turanezerewe kubw'iki gitondo cyiza wakoresheje umukozi wawe Mana kugira ngo Mana ashitsire ibanga mu ishengero ry'Imana. Mpemu yera naze Mana nk'uruhambaye, afashe umuntu wese ahagarare neza mu kwizera. Cya kimuga ngo cyari kimaze imyaka myinshi hariya ku rusengero, Petero arakibarira ati feza n'izahabu ntabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu. Badukuhagarare. Ngo yaciye ahaguruka yinjirana nabo, yitera hejuru ahimbaza Imana. Ukwizera wamuhaye niko kwatumye akira. N'aba nabo Mana harimo abagwaye, harimo abafise ibibazo, bose Mana bongera ukwizera kandi batahe banezerewe. Tuzove kuri uyu musozi umuntu wese avuga ati Imana yaranyongeye ukwizera. Abandi batahe bakize, abandi batahe bishyuwe kuri bya bibazo bashyira imbere yawe. Urakoze, turagushimiye kubidukorera muri byose, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mugumaho gatoya, hanyuma muri kano kanya turagomba gusengera umuntu uwo ari we wese yumva afise umutwaro umuremereye. Mu kwizera byose birashoboka. Haguruka, tera muri ikiganza cyawe, tera muri ikiganza cyawe. Mu kwizera iyo mitwaro yose muri kano kanya igiye kudohoka. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'ububasha, Imana ihambaye kandi Imana nyamana, aka kanya Mana turarengutse imbere yawe, turarengutse imbere y'ubwiza bwawe, turarengutse imbere y'inyonga zawe Mana. Genda 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 mu ishengero ryawe Mana nzima. Ngabano abakunzi bawe, abasabyi bawe Mana, barahagaze imbere y'ubwiza bw'Imana, baragoranye ibiganza byabo, bafise imitwaro ibaremereye, bafise imitwaro ibagoye. Mu izina rya Yesu imitwaro yose nidohoke, imitwaro yose nidohoke. Mana nzima, haleluya haleluya. Mana nzima, Imana ihambaye, Imana y'ububasha, turabasengeye Mana, batabare batabare Mana, batabare Mana, batabare Mana. Umuntu uwo ari we wese Kristo Yesu wera yongere kumenye ugutabarwa kuva kuri wewe, yongere yumve mwaba umwitegenzo, yongere yumve ugukira kuva kuri wewe. Yesu wera turagushima. Igihe cyose mwami wamuseka kumutabazi, ntawigera uba kure y'abawe, ariko igihe cyose mwami wama wiheze icyubahiro. Urakoze urakoze ko bose wemeye kubatabara kandi
urakoze ko wemeye kubagirira neza, byose tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. ukwizera kwacu kuranye pe gushijwe kwica ushikame gusa muri Yesu inzira niyacana umurimo uza kumbano Haleluya, haleluya, haleluya. nzokwama nkwizigira nzivuta nzobemukira ninanga amungakowe nzizigira Yesu gusa Holy